ikiganiro ni Be Your Own Boss. Umutumire wacu no munsi ni inshuti yacu kuva kera. Genda muzi haraheze imyaka irenga 10 ni Ntahe Melchiade niyo nzima azwi ku izina rya Kafa. Kafa, welcome. Thank you. Wakoze cyane kutwitaba kuri ubu butumire bw'uno munsi. Tukaba tuganira ku vyerekeye kugwiza umwimbu, kuba boss wa twebwe nyene. Kafa rero nagira nca namusaba tudatevye aducire ku mayange urugendo rwiwe yagize mu vyo kugwiza umwimbu. Kafa ikaba yavukiye ahantu bita i Bukirasazi muri province ya Gitega. Kafa, umuntu ava gute Bukirasazi agashika i Bujumbura ku gatwe kiwe? Murakoze kuri aka kanya mu mpaye kugira ngo nshobore gushikiriza ikiganiro dusangira iki kiyago. Jewe rero nkuko muheje kubivuga nitwa Melchiade niyo nzima izina rya Kafa. Muti muva gute i Bukirasazi mugashika i Bujumbura? Bukirasazi ni ntara ni komine iri mu ntara ya Gitega. Nta gisagara kinini kiriyo, ariko ni komine, ni imwe mu makomine novuga ko akomeye cyane kuva kera mu vy'uburimyi n'urudandazwa ruto ruto. Kuvayo rero gushika ngaha ubu bintu byarateye imbere. Gwari urugendo uza ni imodoka za direct mugabo. Kera sinibaza ko byari byoroshe kuko hari ama escale menshi. Umva uraza buke runo ugashika ntara ya Gitega. runo Hanyuma ugeze mu ntara ya Gitega ukisuganya. Hanyuma ukazotinda ukiyumvira kushika i Bujumbura. Jewe rero nuko naje buke narashitse mu gisagara. Yego, kandi urumva nico kimwe n'urugendo rwa business. Kuva uva ahantu hato uri umuntu muto, ukiri muto, hamugateba ugashika ahantu wifuza canke haryoshe uvuga uti aha ndashobora kumira amate. None Kafa, tubwire gatoyi, ndazi yuko watanguye gucuruza canke kugwiza umwimbu ukiri muto, imyaka 22, ubu maze imyaka 25, kandi ahantu ushitse harashemeye. Mbe nkuno munsi uravye mu entreprise yawe yose ugeze ku bakozi bangahe? Eko ndakenguruka urugendo natanguriye ko aho natanguriye naho ngeze si hamwe. Mana namfashije ibitari bike ndabishikako kandi ndakenguruka. Ubu ama entreprise yose dukorana yacu turi mu bakozi baba canke barenga gatoyi 300. Wow, 300 kurere ko kugwiza umwimbu. Mugabo rero ivyo ntivyizanye, hari urugendo wagize. Nivyo nashaka dufise aha ku radio yacu Kazoza FM aba jeune benshi baradukurikira. Aba jeune benshi barumviriza ibiganiro vyacu bari kuri imyaka nk'imyaka watanguriye ko ufise imyaka 22, ufashe ku myaka 18 gushika kuri nka hafi 30, nibo bumviriza ibi biganiro cyane ahakuru, kandi nabo bifuza ko mu myaka ingahe 10-15 bazoba bageze ahantu bashobora nabo guhakaza abantu batari baki. Uno munsi kumbure nta kazi bafise, mugabo mu myaka 10 bavuga bati nzoma bafise abantu 100. Wo tubwira gatoya rero aho onye kuri ama lesson, ibintu wize byagufashije kugira ngo ugera aho ugeze uno munsi. Uvuze nk'ibintu 2-3. Ego, murakoze cyane. Nivyo natanguye kwiyumvira kwikorera kuva nkiri muto, kuko narumva yuko ari wo muhamagaro mfise kurusha kuja gukorera abandi, kurusha kuja gukorera umuryango, kuko je navutse mu muryango w'abadandaza, abadandaza
bo mu makomine barabadandaza basanzwe badandaza iharage badandaza makawa ibintu byose le vivre sec ibinyobwa bito bito hanyuma igihe cyose nabona numva umengo noshikaho nikorera nkabanza nkituma hanyuma hagashikaho ntuma abandi warigeze mbe gukorera umuntu sinigeze gukorera umuntu uretse ko mpejeje humanité naciye mu mwuga muto wo kwigisha mugabe ico gihe yari muri collège communal ico gihe yari service civique obligatoire wahitamo kuja kwigisha cyangwa ukaja kugira igisirikare mugabo hamagaro w'igisirikare ntawe nari mfise naragiye ndigisha hanyuma ndavayo ndakomeza urugendo rw'ubuzima ico novuga gikomeye cyane kuri ico kibazo mumbajije nuko kugira umuntu ashika yaja bavuga mu kirundi ngo utazi yaja aguma hari iyo ugumye aho uri rero ntumenye yuja ubanza kwiyumvira ushaka kuja inzira uzofata hanyuma gafata urugendo ugatangura jewe rero nababwiye yuko naguma numva yuko umengo no kwikorera nkava mu minwe yuko noja gukorera abavyeyi canke uwundi muntu mugabo vyaba bike nkavyikorera ivyo rero inzira zose nizoroha ukugenda mwibarabara hari binogo hari amahwa hari ibintu byose bitoroshe désagréable kubamwo ariko igikomeye novuga nti leçon ya mbere novuga cyambere ni la persévérance kumva yuko utegerezwa kubandanya kwihangana ukihangana ibigushikiye vyose kuko uzoshikirwa na vyinshi mu buzima ushikirwa na vyinshi uko wibaza ko bigenda siko bigenda mugibuga uci udebukirwa biba bihagaze kandi kibabaje aho mwari kumubona babandanije ukibaza ngo bafise inguvu runaka kumbe bakuruhuje kwihangana gusa kwihangana nico gikomeye cyambere kwihangana so urugendo rwose uzofata hazokenerwa ko ugenda ufise tanke yuzuye mu kwihangana nico kintu cyambere kuko ibiza ico bita les imprévus kandi désagréable bitaryoshe biba biri kwibarabara bikurindiriye bavuga ko inzira burya ishika ikaba nziza mugabo itangura kuba irimwe amahwa leçon igira kabiri kandi jewe ariyo no kuvuga ko ari go rufatiro guno munsi kuri jewe ni ikintu cama kiriko kirashikira abantu benshi batanguye kwiyumvira kwikorera kwa rugendo batanguye kwiyumvira imigambi na cyane cyane abakiri bato ariyumvira umugambi hanyuma akagenda akawutangura ashobora kuba afashijwe n'umuryango ashobora kuba afashijwe n'umugenzi ashobora kuja muri banki cyangwa microfinance bakamuha ideni ariko yatangura wa mugambi agashika imbere akabona umengo biramunaniye kubera ico no kwita les circonstances canke ikintu cyose gishobora gushika akabona umenga arahomvye abonye ahomvye rero kenshi ikintu ca mbere baca biyumvira abona umengo yarihenze ku mugambi aho atuca tugarukira kuri kumwe kwihangana agaca adebukirwa iyo adahevye iyo bidaciye bituma ngo abihebe vyose aca yiyumvira guhindura umugambi nimba ari mu burimyi agaca yiyumvira kuja guhingura nimba ari mu guhingura agaca yiyumvira kuja kwemporta ibintu canka akiyumvira ikindi kintu kitajanye na kimwe yari yakoze ubwa mbere aho rero jewe ndahagarara kuko nahakuriye icigwa gikomeye cyane kandi warabonye n'abandi bahagwira ntibazopfe barahagurutse bamwe baragwa bakavyuka bakaca biyumvira bakabandanya abandi barakagwa bagaca bakata bagasubira inyuma abandi bakaja gutangura bishasha ivyo byose rero
igituma ngaruka kwihangana ni kubera iki Mm. iyo ukoze umugambi uwo mugambi ukabona uwo mwaka biraguye biranse Mm. hari aho bitaba bivuye kuri wewe necessairement hashobora kubaho intambamyi kanaka itumye ico kintu kidashobora kubandanya Kidafata umusaruro. cha wicara ku ruhande wiyumvira uti mbega none habaye iki Cyapfiriye he? hanyuma ucuraba aho hantu wagwiriye Mhm. hanyuma ubandanye uwo mugambi wawe wiyumvira ubwa mbere kuko kenshi niwo mugambi ushika Umugambi wawe wa mbere niwo ni mugambi ushika Okay. aho ugwiriye Mm. niho hakwigisha Mhm. benshi rero baca bavuga bati nihenze nakageze kure yari muri ibi agaca agenda agatangura bimwe wa wundi atangura Mm. yagera ahandi nyine agasubira akagwa Mm. Mm. aguye akazosubira agahindura umugambi ene fois kenshi kandi agumagwa Agumagwa ataharashika. ataharashika Mm. ariko iyo ahantu hakunaze urahabona utahantu haranyerera wagaruka aho hantu yasubira kukunaga Mm. iyo obstacle urayikonturuna ntusubira kuyibiriza ucica ku ruhande ukarondera iyindi nzira mugabo ukabandanya wa mugambi wawe muri ico gihe ntugwa kenshi Oya. ariko uciwe hebo gasubira gutanga urundi mugambi haraho ubuzima bwawe buhera ari kwiyumvira utangura umugambi ugeza ku metero imwe usubira utanga urundi ugeza ku metero imwe ni hamwe hagaruka kuri kimwe ca mbere navuga ni cyitwa kwihangana murakoze Ico ni cigwa gikomeye cyane ku batwumviriza muri kiganiro ca Beyond Boss. Imigambi yose umuntu yofata hazoba intambamyi muri urwo rugendo. Izo ntambamyi rero kenshi ntushobora kumenya izo arizo mpaka utanguye urwo rugendo. Donc icya kabiri rero watwigishije cyane nibaza yuko gifise akamaro kanini ni cyo kuvuga ati ufashe urugendo ukavuga ati jengiye Gitega ugeze Bugarama ugasanga ibarabara ryacitse ntuce uvuga ati njengiye Mwaro ndavuye mu vy'Igitega. Oya uraraba uti mbega alternative yindi nzira iri he nce manuke mu mwonga hama nduge ngire gute nivyo nivyo ukora ntuce uhindura destination kandi ico wewe wifuza kiri Gitega. Kafa uno munsi mu entreprise yawe manini harimo iya transport international hamwe rero na transport yo mu gihugu. Wotubwira mu ncamake ingene washitse kuri ico kintu cyo kugira transport international nico gifasha igihugu n'ingene umuntu uwo ni abari wo mugambi wiwe ingene umuntu awujamo canke ivyo ni birebire siho batangurira. Sinibaza ko nta muntu guhera kuri transport international reka dutangure kuri transport local mugabo kenshi iyo uhereye kuri transport local hanyuma ukazokwiyumvira international biragufasha yego kuko vyinshi zanzitizi navuga muja murahura nazo muba mwarahuye hanyuma ukamenya ingene zikontorna. Jewe kubindaba natanguye bito natanguye bito imodoka ya mbere ya transport nahereye ko ni stuti 220 2200 iyo stuti ndayiguza ari ya occasion kandi yari financement ndondeye mu kivunga c'abandi banki yari kuri buguru hanyuma barampa financement de 2 millions ndayikorera ko ndayitwara jewe nyene niwe wayitwarira ije nayitwarira watwara abantu canke ibintu kera ivyo vyari bivanze waratwara ibintu hanyuma no hejuru kagereka k'abantu kugira ukwiza amatoni yego jewe notanga karorero ku muntu nzi yari nyeneyo iyo community yari umuntu twari kumwe yari n'imbere yacu yarakuze mugabo kugira ngo ashobore kunguka menshi ibibanza vy'imbere yabirihisha menshi yayiha umushoferi ibijya bibanza vy'imbere muri iyo stuti agaca bishiramwe abakiriya we agacaja hejuru ku mizigo kandi ari we nyeneyo kugira ngo ibibanza vy'imbere inota yibone frambu y'imbere ayironke hanyuma we agacaja hejuru kuvuga rero
ntibiba vyoroshe mu ntango je ntavyo nagize mugabo wowe niwe wari narayitwara hanyuma ntayitwaye nkicara ku ruhande mugabo twicara turi benshi narashiramwe n'abandi bantu imbere barenze babiri twagenda turi benshi tureranye aho bose kwari kugira ngo ngerageze ko rosete zoba nyinshi vyari vyoroshe ari amahera make twajera hanyuma mugabo ibintu vyari bigicirira ibiciro waraheje ukamuritiza imodokari buke hanyuma ukiyumvira ukaje imbere nico gituma jewe no intege aba jeune mu kwiyumvira kuja hamwe canke bakiyumvira ama système de financement mugabo akiririkiye kugira bibaha inguvu zukudubuga kandi cyane babone iyo bariko bara nibatangurire mu kirere utanguriye mu kirere kenshi urumva ukoroka nkiragarira kuko uhura n'intamba nyinshi utaramenya kuzijera utarumva ko utarakomantara hajya rero ikintu cyose kije kikugora ugikura kw'icigwa kandi kakwigisha ngize imbere je ndi mu bambere barondeye izi modoka bita FUSO FUSO rero kwari nkukurinda kuko ntazari hico gihe kera hari niwe wa mbere uzanye FUSO mu Burundi nije jambere nazanye FUSO mu Burundi yipakira imizigo hakurikira umutamba yitwa Karufani umunyengozi ashazana yibeni vyari vyoroshe kuko yari riske kuko izo modoka twazibonye ku Batanzania hanyuma zari imodoka mu bisanzwe ndende cyane zifise n'udupine duto ku buryo mbwa batubwiye amatoni zipakira twumva umengo ntibikunda kuko izo imodoka twari tumenyere ngaha zitwa amakamyo Toyota bita rubaho kera izarenza 7 tons mugabo bikaba bikamyo bihurira binini mugabo bitwara 7 tons bigaca binwa n'amazutu menshi izo zindi rero zari imodoka zigereranye ukabona ku maso imodoka igereranye mugabo bakakubwira ko itwara amatoni 10 hanyuma uravye consommation yayo ya carburant ugasanga urunguka zimaze nk'imyaka 2 zije baciye bazita ruvuta amadeni nizo zagufasha kuri ideni nizo zari sur le court terme okay ariko kubera zaza ari za occasion nazo nyine entretien yazo yari igoye izo zose urumva twevye basaba yuko uca ujamwe ukayitwarira waruhuka rondera ugufasha vyaragufasha kugira umenye akazi umenye n'ama dépenses bijana ko hari igikomeye so kwinjiza amafaranga igikomeye nukumenya udepansa nayo usigaza ayasigara mu mfuko cambere cyose business yariyo yose nature yariyo yose yayo hari ikintu bitara maîtrise des coûts yitarimwo dushobora kwespera gutera imbere donc ndashobora kumitriza te charge zawe umenye uti jewe ndepansa amahera ya sigaza ya ko benshi babona binjiza bakabona ati ndiko ndaharura mugabo umwaka ugahera aracari hahandi canke yasubiye inyuma kuko nta maîtrise ayasohoka nangaye bigenda gute mbega uri kurunguka canke uri kurahomba ico rero ndi ikintu gikomeye gose kuko benshi barakorera kuri chiffre d'affaires hamiyo chiffre d'affaires ikabahenda chiffre d'affaires uri kurakora ibari y'abantu benshi sigwawe harimwe ababikoze harimwe ico cuma bagaruka bati turafise mu umutahe hari ico cuma uri kurakoresha givizemwe umutahe kizogaruka kirye hariyo leta yategukanije amabarabara atekanije ibintu vyose mu gihugu ibizemwe uruhande wewe rero akazi kiwawe no kugwana kugira ngo abo bantu bose baronke naho twari ibisigaye usigarana ikintu uravye nabi rero abo bose urashobora kubakorera oja gufasha utankuvuye kuragirira inakuru ugatasanga ntacu usigaranye uragirira inakuru bigenda nahembwa uragirira inakuru acha kubwira ati mwana wanje we akaguhenda bigaherera ngaho nijo gihe naho abo bantu bose baragushimagiza hanyuma nawe ugataha muri make iyo uri kura entrepreneur ukaba entrepreneur ku kintu cyaje cyose ubu wanyuma mu guhembwa yego iyo bibaye nabi ukiyumvira kwihemba imbere ntusubira gutambuka ufite intambwe ugasanga byose biraboshe hanyuma byawe bikabirangiriye ngaho kandi cyane muri transport cyo nabonye
urashobora kuronka nk'umuntu ukaronka umuntu agufasha akakugurira akavuatire genda ugire taxi hanyuma ugakora ujya hama taxi gacigwara ikintu icuma kigapfa ukabura amahera yo kugikoresha ubwo rudandaza rukaba ruhetse rudandaza rugarukira ngaho nyene kuko nikintu nabwira nti wowe utegerezwa kwiyumvira ko uzohembwa ubwa nyuma wewe wazanye umutwe ukaja kurondera umutahe uzohembwa ubwa nyuma umenya gute ko hageze guhemba iyo abo bantu bose banyene imitahe barose kuko hari urya yaguhaye mutahe nimba ari banki nimba ari umuntu akeneye kumusubiza hari urya yabikoze kuko vyose ntuvyikorera utegerezwa kumuhemba hariho leta ivise obere ijejwe gukorekta amakori n'amatagisi arindiriye ngaho kumukura hanyuma nk'umutahe iyo modoka nyene icuma kizopfa iyo moto ushira ku ruhande ayo mafaranga ya amortissement y'ico cuma itegerezwa kuzoryamwe kandi uruhande rutari ruto ayo mafaranga aja ku ruhande gumubika iyo ayo mafaranga rero iyo byo byose vyibagiye ukavuga uti jewe rero burya nije ntangura nije nyene n'umutahe nije boss nije nja gutangura kunwa agacupa meregwe neza n'umuryango wanje biba bihagarariye aho nyene Kafateni baza kwica ari cigwa ca gatatu ico ni cigwa gira gatatu wewe witwa ngo your own boss uhembwa ubwa nyuma kandi kikuru rero nukumenya bivanye n'umugambi urimo nukumenya abahembwa muri ico gikorwa cawe ni bande twafasha akaroro k'imodoka mugabo urumva wewe ni wuzi ivyo urimo curaba rero ibintu vyose bishobora canke bitwara amahera nikidatwaye amahera uno munsi kizoyatwara ejo ushira amahera ku ruhande uravuga ati 10% canke iki shira ku ruhande kugira ngo ico cuma nicapfa nzobe niteguye wowe rero ukazohembwa abo bose bahembwe cane gose ico rero kandi nico gikunda kutunanira kiragoye no kwihanganira ibintu vy'abandi bigaruka kuri bimwe vy'abantu baba bakozi b'abandi batihanganira ibintu vy'abandi gutandukanya ivyawe n'ivy'abandi kuko ajya mahera kurya yaje harimwo ivyawe n'ivy'abandi guhera kurya mukozi yabikoze irifo kwabanza gatandukanya ivyiwe n'ivy'abandi nawe nyene uwo mugambi ugaca utandukanya ivyawe n'ivy'abandi abo bandi ni bande abo bandi nukubanza ukabiyumvira neza kuko nabo iyo babaye benshi hakajamwe abataribo navyo bizana uruhombo nukuvuga iki nimba arakazi gasaba abakomisiyoneri kuko navyo biremewe irifo kukwana bakaba bake kandi bakarya bike bashoboka kuko barashobora kukurirako ugasanga naco usigaranye hanyuma ukavuga uti umuntu wa mbere akomeye muri ibi bintu ninde hariho wa mbere yampaye financement bank akaroro canke naka kuko burya umuntu aguhaye vyagusa abakugiriye nabi vyagusa bitera ubwenge buke uwa kabiri ni leta aguha cadre dongo rero tukiri ico ca banki iguhaye miliyoni 10 yego uri kurakora yego hariho miliyoni 10 uzokwama wibuka ko atari gwawe ayo ushira mu mutwe ko ari wundi mugabo kuko sikwawe kandi ubizi ko atari gwawe byenana warayasinye ubizi ko atari gwawe ifo ko wamuri kurayabona hari irifo kwayo mafaranga uvuze uti ndayaguza ikintu kuko murabizi haba ubwoko bwishi bw'amafinancement hari ama ligne de crédit hari ama crédit de trésorerie dégressif uvuga uti jewe natoye umwenda canke ideni runaka ukamenya ugene gitwa n'ingene nimba rayo waguze ikintu mu mutwe nukumenya ko ico kintu atari iki wawe d'abord cyo ni cambere hanyuti iki kintu nimba ari imodoka naguze canke ikindi kintu gizana amafaranga si iki wanje nimba washizemo inusu y'amahera ukavuga uti genda gifise mu ruhande urundi ruhande si gwanje kandi ukabivuga nibigutera isoni kuko abivuza kuronka
ubwo ruhande bakarubura ni benshi canke kuronka n'iryo deni nivyo ndikunda n'iryo deni kurironka ideni rironka umugabo kuko banza kuraba ico ushoboye n'ico ufise mugabo ukavyemanga niho nawe ukavyumva umaze kumva yuko ivyo bintu vyose ari ivy'iwawe ubuhejeje guhomba kuco bikoresha gutyo ucubura umva umengo ni ivyawe kandi atari ivyawe aha rero ugaca uvuga uti jewe rero hariho ivya Sezari vya Sezari kwa Sezari ivyanje iwanje umaze kuva tuti jewe ico no kwitara provision pour ya iwafinashije uca ushira ngaha ku ruhande uti mbega none leta nawe ngwiki bimeze gute ivyiwe bipanze gute aha rero ndahagarukira kuko naho nyene haranyerera ugaca wegera ababijejwe mu bisanzwe nivyo nama ndiko ndavuga meme iyo ngize ibakwe ryo kuvugana n'aba batwara ibi bigo bijejwe la collecte de recettes Robert bafise la mission ikomeye yo kwigisha abene igihugu à charge et à décharge yo kwigisha abo hantu iyo source do correct yayo mahera bati mwebwe ibaraba niki kandi kaba investissement ku ruhande gwabo bakeinvestisa mu ivyo bintu nimba ari mu binyamakuru nimba ari mu bantu bashikira abandi hamwe umuntu wese adandaza yumva neza ibimuraba kuko hari abadandaza kubera kutamenya nimba yorisha igihumbi azoja kuri bimaze kuba 10 cyangwa 20 cyangwa 50 bigatera uruhombo kubera atamenye ko atashaka ko mu mutwe atari kugira herane ariko atigeze amenya yuko ivyo bintu bibaho donc abimenye amaze kuja mu ngorane kandi ivyo rirabaho henshi vyabaye byinshi barabishira mu nyandiko bagapubliya bakibaza ngo vyaheze ariko hakuru hariho barya badandaza bato bataciye no ku ntebe y'ishuri nibo bagize urudandazwa kuko urudandazwa ruhera hasi barya nibo bakomeye iyo bamaze kumvishwa biranatuma ico twokwita assiette fiscale yaguka apana ko bere izera ku bantu 50 10 ahubwo baje kurondera abo badandaza bato umwe wese kuvya akora hanyuma bitume abakondiriwa mu gihugu baba benshi ku rugero rugereranye baca banamanura kubera babaye bamanura kuko abo bandi bari muri systeme informel nibo bica urudandazwa nibo bica urudandazwa mugabo kenshi biba kutamenya nico gituma nukuri ko ndosaka kanya nashobora kurengana givuze yuko Robert ikwiye gushiraho uburyo bukenewe kugira ngo bigishe barya abantu bato badandaza bito ibitwita bito uko biba vyinshi niko ikigega ca leta kibomboka hanyuma ayo matagisi n'amakori to ikagabanuka nibiyumvira bati amafaranga tugire liste ati azova kwanaka bica bigorana bica bigorana yego kuvyukuri hajya gutunganya ibikorwa vy'amashira hamwe yose birasaba inguvu nyinshi inguvu ushaka kuvuga za mbere urabanza ukaraba hirya no hino ukaraba mu gihugu uti mbega none hakenewe iki jewe kumbure hari ivyo ntazi gukora hari n'ivyo ngerageza hari n'ibindi nzi gukora jewe nk'akarorero mu byo ntazi gukora jewe sinzi gukora ama marché ya leta ntabyo ndigera ngerageza no munsi umwe gusumisiona kuri jewe ingene ama dossier d'appel d'offres sinzi ingene babigenza sindabikora no munsi nani murabigira sindapima no munsi numwe kubera ko apana kubera ko ntobishobora kubera kumbure bitari muri jewe nta muhamagaro wavyo mfise hari byo mbona kumbure vyongora gukurikirana canke kuja kurondera bati mbega
muzondi hajyari bega kwishuza utazi wo wishuza bica hehe murabona ko nta kubesha araho uja gukora ugasanga iyo budget ntayihari nawe wagiye gutora ivy'abandi wagiye gutora amafaranga ya banki ndi mu bakoresha amafaranga y'amabanke hanyuma ugasosanga biragoye urumva ya banki bamwe bakorera batakurisha ntushobora kuriha banki kandi ico gisobanuro na urabizi no muri kazoza ko kidakora barakwihanganira uno munsi mugabo ejo ifu kuyaza imashini nyabwonko naho no bigusigurira ku munwa imashini nyabwonko iguma ikora iharura mugabo umwe yagufitiye nawe ntaguma yongereza ko ngo azoyaguhe kumbura hari naho yaguhaye aramaze gutagaciro nawe waramaze kuja mu bibazo ivyo biri muri bimwe bituma ntabijamwo nkavuga nti jewe reka nje kurondera ayo nca nkakira atawe tubanje guharira ukarara yabonye biri mu vyatumye nja muri transport en commun bwa mbere natanguye avec le transport local ndaja muri transport régional nivyo novuga ko je maîtrise gusumba d'ailleurs nije ndabiraba ntwara l'association des transporteurs internationaux du Burundi au niveau de la chambre fédérale de commerce nkaba na vice-président au niveau régional ico gihe kugira niyumvire kurondera ishirahamwe volcano nuko ryari rihari mugabo rifiswe n'abanyamahanga hanyuma ndabona le besoin ntivyari byoroshe parce que bari mu bihe bitoroshe muri 2018 ibintu vyari byoroshe murabona ibihe twari duhitiyemwo hanyuma nkabona ko iryo shirahamwe ryabandanije rigerageza kandi abarirongoye batari mu gihugu hanyuma ndagira ama approche buke ndarondera ingene vyogenda ndatinda ndaronka inzira yo kubishikira ndarondera abamfata mu mugongo baramfata mu mugongo la bank bamfashe mu mugongo ishirahamwe ndafata ibiharuro byaryo ndaraba potentiel mu gihugu hanyuma ndafata risque maze gufata iyo risque ibihe nivyoroshe kuko juste muri 2019 haci haza imipaka yaciye yugara cyane imipaka y'ibihugu byacu Rwanda n'u Burundi kandi twakora ikintu bita cross border business urumva ko hari cavuye ko hanyuma mu nyuma yaho hacaduka covid corona naho umupaka wa Tanzania uburugaye yego urumva naho nyene ko hari icavuye ko kinini aho rero ni hamwe hacagaruka iki kwihangana kibazo nahera ku bwa mbere cyitwa kwihangana gacura uti aha none ko hanyerera bimvuye ko canke byo bivuye ku bindi bintu kejo metrispa haraho haza ibindi bintu bitavuye kuri wewe mugabiza kuri wewe bikaza kuri wewe kandi atamyishu bifitiye uciye uvuga uti rero je ndakirije amaboko ubutashe biba biheze aho rero muri ico gihe amashirahamwe atari make yarayumva yumvye natwe ntivyoroshe kuko urumva ico gihe ntivyari vyoroshe mugabo turavuga tuti on doit garder la flamme allumée itara rizigizwa kuguma ryaka uko bigenda kose amashirahamwe atari make arayumva amashirahamwe nibaza ko ariho haswe kugara ariho nayugaye zitwa zarugaye imbere y'igihe n'izindi zitokirwa turavuga turabigwanira rero turagira amanama atari make nabo tubifashanya tubikorana iminsi yose umunsi ku munsi tukagira inama mbeho kuguki hanyuma turaguma dukora turaguma twunguruza abakiriya bacu kandi gushika no munsi nibaza ko malgré ibintu bibazo bija biravyuka rimwe vy'ibitoro kandi ari kibazo nyamukuru kiduhanze kuko matière première ya transport ya mbere yitwa carburant kandi ivyo bufise vyose uburyo bufise bwose amahera bufise kuhangana kose nta kiriho kiramurasa carburant kibaho mu Burundi kuko nta miduga hybride dufise naho yobayeho murabona ko n'umuyaga nkuba utatworohereza aho rero ico ni kibazo kiza muri vya bibazo wewe udashobora gutorera umuti ubwo ico ni kiruta covid
kuri wewe kuri jewe mugani nico kimwe abantu bata covid iragoye yari igoye cyane kuko urumva iki cyari kiza cyateye isi yose tutabona niyo bica ariko ibi by'ibitoro murabona ko karaja karacamwe ukaronka no muzu gatonda ukagwaza hanyuma guhaye amafaranga ukamubwira uti ndindire ku kwezi ntikwazaga neza muga mu kwezi kuza turareha hanyuma akabitegera mugabo ibyo byose bikaba dara transparence iyo utanguye gutangura kwihemba ubwa mbere ataco waronse biba bimaze gupfa kuko numwe yagufinansa ntagutegera oya ntagutegera avuga ati none kwaya yaje waciye ubanza kurya wewe no kuvuga uri bitari kwawe bo turabandanije gushika naho rero dushikaho tuvuga tuti ubu rero reka twige mbe hakenewe hokogwa iki kuko burya nta kintu nakimwe kitagira umuti nta kintu nakimwe kitagira umuti iyo wicaye ukaciyumvira ubu nashaka ndabasigurire nk'ikintu ntuba narakoze duhura n'umuntu ndakimusiguriye yatangaye avuga ati mbe none wewe ivyo vyiyumviriye gute malgré la crise turimwo ya igitoro twahuye n'umuntu ngiye kugura izindi modokari kandi nsizi izindi zitonze ziri muri parking izindi zitondeye ibitoro uja kugura izindi je ngiye kugura izindi nari nakoze umugambi kuva mu kwezi kwa mbere k'umwaka tubisabwe tubiganiriye n'abaturongoye mu gihugu bakatubwira iyo bezo nako twoza tugasahiriza mu gisagara hanyuma ndavyemera ko nabo nyene baradufasha iyo tugize ibibazo runaka hanyuma mvaje safari nje ngiye kuzirondera uwo twahuye ndamuganira mbwiye ati mu mutwe bigenda neza ariko moi je suis convaincu yuko aho nyene baba babona ko bitagenda neza aho nyene imvura iri kiragwa izuba riri hagufi kugira rizokwaka niho ushirira iyo utavyiteguriye rero umwe adafise kwihangana acatekera ikirago ciyo agashira ku mutwe agataha kandi abaguhaye umwanya nawe gukora kandi nuko bitegerezwa kugenda iyo imvura iri kiragwa izuba riri hagufi iyo izuba ryatse cyane kwitega ko imvura nayo nizo nayo girigwe donc ingorane yari hari ni mirongo myinshi ni transport yo ngaha mu gisagara ca Bujumbura nta hari mirongo myinshi hari gutondera amabisi umuntu bikamufata amasaha n'amasaha niyo ngorane hari niyo nyishu wewe wagiye kuzana rero ego kumbure sinovuga ngo nagiye kuzana inyishu ariko nibaza yuko jewe na jewe ndiko ndagerageza nkuko babidusavye mwishira hamwe kugira ngo natwe duterere kandi bimwe biboneka kugira ngo umuti kwico kibazo uboneke twebwe rero twaratanguye kuva mu kwezi umugambi twakoze kuva mu kwezi kwa mbere dutangura bukebuke muga kuva mu kwezi kwa gatatu twaradugije urugero turaduza imodoka twahize mu gisagara ca Bujumbura tubanza kuzitegura zimwe muzahora ziduga ruguru turazisubiramo zimera neza hanyuma tuca kuranforsa turondera izindi ku buryo turiko turitegura ku mpera z'uku kwezi canke mu ntango z'ukumunani dufise ico no kwita objectif yo kuba dufise amabisi ashika canke yababa 30 aje gusahiriza aha mu gisagara twarabigiye inama n'abaturongoye haba mu gisagara canke kuzini nzego kandi barashima ivyo bikorwa turiko turafashanya ubu rero turiko turabikora ku buryo twosahiriza na cyane tukaranforsa y'amasaha ataba yo kumugoroba turafise n'amabisi manini twari twarazanye mu gihe yafasha muri kiye ca covid kuri aéroport nayo nyene turiko turategura kugira ngo ayo mabisi atwara abantu imwe itwara abantu baba 99 baba bijana zizoheza nazo nyene zifashe kandi ntihazobura ico dushikako
kandi urumva hariho n'abandi ba investisseurs bari muri même volet nabo nyene turabateye intege hari abo bavuze bariko barazizana ni vyiza nibaze basahiriza igihugu twese dushire hamwe tuvyumve kumwe ya mirongo turabe ko yohera kandi nibaza yuko ataco buza ko bishoboka twese twavyumvise kumwe hanyuma tukaja hamwe leta ikaba umuvyeyi wa twese ikadufasha ikadufata mu mugongo cyane kuvyerekeye igitoro cyane kuvyerekeye ibitoro na cyane kindi gikomeye mwitunganywa nigane ako kazi gakogwa murabona nta marebus ahari na yahari nibiri respecte bagatetunganya bakarabata amashirahamwe kanaka ifise ibingana gutyo kanaka nabato ntibabigizeyo bakabereka ingene ahubwo nabo bashobora kwisununura baba bafise imiduga ishaje cyane bakabereka ati no izi modokari hakaba ikintu bita contrôle technique contrôle technique igafasha kuko niyo nzira yonyene ishobora gufasha kwerekana ati imodoka ntikwije ibyangombwa ariko apana mu nzira yo kubabwira ati nibataye kuko nabo nyene barafise mu mutaho kungana kose ahubwo bakabereka ingene bo kwisununura bagashika ku kintu ciza cemewe gishobora gufasha mu gisagara bakagira nk'ama association bagashira imitaye hamwe amakoperative hakumwe wese azana kantu kiwe bakagira umuduga mwiza kandi ivyo birakunda birashoboka bakavuga bati je mvise ibisi imwe irashaje mbegi ibisi kuko imodoka rirakogwa imodoka irakogwa reka kaje zirahari bashira muri moyen bakayikora l'extérieur l'intérieur igasubira ku imodokari hanyuma bakaja hamwe bati nimba rero turi imodoka mfise zibiri reka nje hamwe n'ufise zitatu nje hamwe bakagirishira hamwe ifise imodoka zirenga 10 bakaza bagatumbera mwebwe muri kazoza canke abandi bati dufinance twongereze izindi 10 tukwize 20 tugira umurongo wacu nivyo muri ico gihe bica byoroha nankadrema nibaza ko leta byo ca biyorohera hama ababosi bakaba benshi Mushinga nahe Melchiade niyo nzima alias Kafa mwakoze cyane twari mu kiganiro Beyond Boss kuri Kazoza FM 103.3 Melchiade ivyigwa vyabaye vyinshi vy'uno munsi kandi nibaza yuko kubadukurikiranye bose bakuyemo inyigisho zitari nke zizobafasha canke zobafasha mu rugendo rwabo ngo kuba ababosi babo nyene mu kurangiza nagira ndagusabe akajambo kanyuma novuga nuko kugira ngo ushobore kuzoba kwikoresha wewe nyene nuko bishira mu mutwe ukavyitwararika hanyuma ukihangana ugakora umugambi ukamenya gutandukanya ivyawe n'ivy'abandi hanyuma ukamenya yuko unyereye udasubira inyuma ahubwo unyereye biguhunguvuza kubandanya uhaguruka ukabandanya kwihangana unyereye so guhagarara no kubandanya hanyuma ica gatatu gikomeye niwe wanyumuhembwa ico nico kiza guheza vyose ukamenya yuko mwishira hamwe byabijyawe canke ibyo musangiye nabandi ari mwe banyuma muzoronka umushahara atari mwe muzokwiherako hari n'ibyo bizofata imyaka kugira ngo mutangure kurukwihemba yego cyane mugabo muzote bamwihemba kandi muzokwihemba neza mugabo ni wabenyarutsa byose biragupfana ni watangura kwihemba nta ntambwe zindi zibiri zotera byose bizoba umuzingi ucutekera ibiragutaye murakoze cyane murakoze namwe mubandanye mudukurikirana kuri Kazoza FM ijwi ryo kubuzima